Ndaramukije mwese ndabaye akaze mwese mu kiganiro mu nyigisho y'uno munsi aho tugira twige kwijambo inyigisho y'umunani mu nkurikirane rw'inyigisho twatanguye kuvyerekeye gukira ibikomere ko turi ku murongo wa Facebook kumbure reka ndabaye kaze ndazi ko mutari bakeze inyigisho twazitanguriye hamwe kandi nkaba niteze yuko tubandaniriza hamwe kandi ziza kudufasha kugira ngo tubandanye twigira hamwe. Rero ndabaye kaze ndabona bamwe batavuga icongereza. I can see Mesret. I'm sorry I'm not able to teach in English. I'm going to speak Kirundi, but I can hang around and be able to maybe to learn how we speak our language. Ndabaye kaze Moise Moses Mutokambari, turabaye kaze n'abandi Jean Lionel Kabuyenge n'abandi muko muraza ku murongo kaze mwese. Nibaza yuko tuza kwiga ijambo ry'Imana kuvyerekeye gukira ibikomere byo mu mutima. Nje tuko turiga ko ndazi yuko bamwe ndazi ko mutashoboye gukurikira izi nyigisho, ariko niba mwashoboye gukurikira zimwe nize ko inyigisho y'uno munsi iza kudufasha. Rero mwashaka kumfasha mugatumira abagenzi banyu mukarungikira link canke ino message ino video tuko turagira kugira ngo abandi ashobore kuza bashobore nabo gufashwa kumviriza. Ariko kandi mbonera akajya kubamenyesha yuko iyi video mushaka kuyisanga kuri YouTube. Hari ama video menshi nashize ko ya zino nyigisho, nizera neza yuko zobafasha komsa mukabandanya mutahura ibintu bitandukanye tuko turiga kuvyerekeye gukira ibikomere byo mu mutima canke la guérison des blessures émotionnelles canke emotional healing. Nikivyo tuko turigako. Rero ndiza yuko ijambo ry'Imana iza kudufasha gutahura amabanga menshi kandi tukaza gushobora gukira mu mitima yacu nk'uko ijambo ry'Imana rishaka ko dukira. Ijambo ry'Imana ratubwira ko Yesu ataje gukora ikindi kintu, yaje gukiza abagwayi, yaje kubohora imbohe, yaje kuzana imitima iremerewe kugira ngo ayibohore. Twarize imirongo myinshi yo muri Psalm Zaburi cane ariko kandi no munsi nashaka dusome muri Proverbe mu gitabo c'imigani ko ndiko nkoresha ururimi rw'ikirundi kankoresha Bibiliya y'ikirundi nyene. Si byiza ko turavanga indimi, katurasoma Bibiliya y'ikirundi muri Proverbe cyangwa mu migani 22 umurongo wa 20 gushika ku murongo wa 23. Haravuga ngo mbega sinakwandikiye ibyiza byo kugira inama n'ivyo kumenya ubwenge, hakumenyesha neza amajambo y'ukuri kugira ngo usubirane inyuma amajambo y'ukuri kubagutumye. Iri ni jambo turaba cane ariko gatubandanye ngo ntugasahure umugorwa. Uyu niwo murongo ushaka ko duhagararako. Umugorwa n'umuntu w'umukene amerewe nabi, ntugasahure canke ntukamwibe. Ntiwibe umukene kubw'ubugorwa bwiwe, kubw'ubukene bwiwe ngo umurenganye amajambo make yumvikana. Kandi ntukanyikirize umurushwa mwikombe, ikombe ri kwirembo ngo ufate umuntu w'umukene umukorere nabi. Aha bari mu bihe baba mu bisagara amavire ariko tihafise inzitiro zatuma abantu baba muri byo bisagara bamwe bafata umuntu batazi bakamufata bakamugira nabi, kuko uhoraho azobaburanira. Ababanyaze azobanyaga ubugingo canke azobaka ubuzima bwabo. Iri jambo shingisha guhagarara ko cane byekeye ingene Imana izogira n'abantu, ariko nashaka kuvuga ikintu co kurenganywa canke injustice. Abantu benshi muriko murankurikira mu buryo bumwe canke ubundi ntabuze ukuntu maze kurenganywa. Nta muntu umwe atararenganya. Nk'abarundi, abanyarwanda, kumbure n'abanyamurenge maboko murankurikira, abantu mwumva ururimi rw'ikirundi ndiko ndavuga, ndazi ko bamwe mumaze kuba mu bintu byo kurenganywa, swate mu miryango yanyu canke mu bintu by'igihugu cacu. Mwana ibintu by'u Burundi ngena bimeze canke u Rwanda, ibintu by'ubwoko, aho usanga ubwoko bumwe burenganya ubundi nabwo bushikiriwe bukarenganya ubundi, ugasanga twama muri uwo muzingi utigera uhagarara, aho abantu bama bariko bararenganya abandi bakabakorera ibintu bibi bibabaje biremereye, ku buryo bamwe bagera kuri nivo yaho bipfuza kwica abandi mbere bakanabikora, cyangwa ugasanga umuntu afise umutima w'inzigo nyinshi ku buryo mugora kubabarira abantu batandukanye bamurenganije. Rero ikibazo cyo kurenganywa ni ikintu gitangura en grande partie canke mu ruhande runini, ni ikintu gitangurana n'ubuzima bw'umuntu akiri mutonya.
bitangurana uri umuntu muto. Reka ndababwire, narababwiye mu nyigisho zitandukanye twize ibikomere bitanu, iki n'igikomere ca gatanu ari naco ca nyuma, bisigaye ko niko ndarangiza inyigisho twatanguye. Ariko naravuze ko ibikomere bishika bitanu: igikomere ca bando, gutabwa, co guhebwa, igikomere ca humiliation, co gusuzugurwa, igikomere ca hoje, igikomere ca injustice. So hari ibikomere bishika bitanu. Muri ivyo bikomere bitanu turakunda guhura navyo mu buzima bwacu bwa misi yose. Rero muri ivyo bikomere uko bimeze, abantu benshi ntituvyakirira ahandi, tuvyakirira muhira mu miryango yacu, abavyeyi bacu, abantu badutunze, muri quartier ahantu tuba. So dufise ibintu turahura navyo mu buzima bwacu uko dukura, mbwa cane cane bihera mu buzima. Nk'ikibazo co gutabwa ca abandon, nkuko nabivuze, ni ikintu gihura n'umwana muto akiri umwana, akiri mu nda, canke cahoje. Umwana ashaka kumwanka ari mu nda, wa muvyayi uri umuvyeyi wiwe ukamwanka, kandi bikaremera ubuzima bwiwe, agakura akagira inyifato zimwe zimwe zitari nziza, ama comportement bamwe bakasanga murabatuka, murabita amazina ngo sizigena ameze, agakizwa akaba umuntu akuze w'umukizwa, wanashaka umukozi w'Imana ariko afise ibikomere mu mutima, wanashaka ukanavyigisha ko kandi nawe utarakira. Rero hari ama comportement mwamwe tujya turagira ko twavyakiriye mu miryango yacu. Nico gituma bene data, ku bantu mukijijwe nuko barankurikira zino nyigisho nuko bazikurikira, ikintu ca mbere ukwiye kwitaho mu buzima n'umuryango. Mvuze umuryango, imbere ya mbere bwa mbere haza Imana. Nuko bikwiye kumera, hari urutonde ruteza kuwaba, hari urutonde rw'Imana. Ubwa kabiri ni umuryango. Ubwa gatatu ni ikintu ukora, akazi ukora ku bapastori canke abantu mwigisha mu ry'Imana, ministeri z'ubwa gatatu. Ariko benshi twarabicuritse, tugira akazi dukora, business ukora canke wigisha canke uri umudandaza, ico ukora cose ugasanga nje dushira imbere, hanyuma hagaza umuryango, hakaza Imana canke abandi akabicurika, bagahera ku kazi bakora, hama Imana ivy'Imana, hanyuma bagasanga umuryango wawe ubwiza ubwa nyuma, ugasanga abana bariko barastrugglinga, bariko baramererwa nabi. Nje tuma Paulo mu bintu yavuga biteza kuranga umurongozi w'ishengero, mu vyamuranga kite ya mbere yateza kumuranga yari uko uwo murongozi, abo muntu ategerezwa kuba ari umuntu arongoye umuryango wiwe neza. Majambo make, umuntu akunda umugore wiwe, akunda abana biwe bubaha Imana, bizera Imana. Ivyo vyari ibintu biranga umurongozi, niko Bibiliya itwigisha. Muri make, witwa umurongozi ivyo utabifise, hari akantu kabuze mu buzima bwawe. Rero nico kintu tugutegeza kuvuga ko umuryango wacu tuwufashe neza, umuryango wawe ufashe neza, ibintu byinshi biragenda neza. Kandi umuryango wawe iyo ufashe nabi, ibintu byinshi birononekara. Uvyemera utavyemera, umunsi umwe birakubomokana. Reka ndakubwire, mwari muzi yuko ibihugu vyacu vyatewe bimeze nabi kubera imiryango yacu imeze nabi? Kubera imiryango yacu bwa mbere ntiyubakiye kuri Kristo, ntiyubakiye kuri Yesu. Umuryango wose wogira utubakiye kuri Kristo, uwo n'umuryango wubakiye ku musenyi. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Kubakira kuri Kristo ni kubakira ku rutare. Rero utubakiye kuri Yesu, ibintu byose ukora bigenda bicumbagira. Nico gituma Shetani yashaka gusambura igihugu, ikintu ca mbere atera n'umuryango. Amaze gutera umuryango ukamera nabi, ukononekara, haba ibikomere mu mitima y'abantu. Ivyo bikomere bimaze kuba mu mitima y'abantu, abantu bakomeretsa abandi bantu. Uza gusanga rero izo ngwara zose twagiye turabamwo, ndabivuga mu gihugu cacu nk'u Burundi, nuko habaye ivyo bikomere mu miryango yacu. Shetani nico yateye mu muryango. Adamu na Eva, mbega ikintu yakoze bwa mbere n'iki? Yagize cible ku muryango wa Adamu na Eva, barabacumuza batuma bapfa, badutera ingorane gushika no munsi tukirimo. So urumva Yesu yaje mugabo gusubizaho canke gukosora amakosa Adamu na Eva bakoreshejwe na Shetani mu kwemera ivyo yababwiye. Rero ico ushaka kubwira wowe ukora kurikira zino nyigisho, umana kubwira mu bintu vya mbere vyihutirwa nuko umuryango wawe ubakirwa kuri Kristo, nuko umuryango wawe mugena mukinjirayo, mugahurayo, mugakura kumbure ibintu bimwe vyononekaye uhereye kuri wewe. Rero igikomere co gurenganywa ni kimwe mu bikomere Shetani azana mu miryango yacu. Amaze kuzana ivyo bintu mu miryango yacu, mes amis, ibintu vyose birayangara aho duherereye, birononekara. Nama ndiko navuga, nimba igihugu cacu c'u Burundi gifise ingorane gushika uno munsi, twama mu ngorane,
twama mu bintu by'amasezerano atigera ahera nuko habaye ibikomere bitandukanye byagiye biraba mu miryango yacu yaba y'abahutu yaba y'abatutsi n'abatwa n'abandi bose abanyamahanga baba mu Burundi cyangwa bavukiye mu Burundi bagahinduka abarundi nuko twagiye turanduzanya tugira ibikomere mu mitima umwami Yesu cyo yipfuza nuko aza gukiza ivyo bikomere mu mutima wawe wanje n'uw'abarundi bose bashaka kumviriza zino nyigisho rero icambere nari navuze yuko gikomere cyo gutabwa gihera mu muryango wacu mu muryango abavyeyi bawe bakakurenganya canke abagutunze tagira abavyeyi uri imfuvyi bagukorera ibintu bibi byo kurenganya biteye ubwoba ugasanga ni nk'umuvyeyi ari autoritaire abavyeyi bakaze ugasanga ni umuvyeyi abana ashitse akaba bari umupapa wabo bakunda reka ntakaro k'umupapa abakunda abagaburira abambika biga ku mashuri meza mugabo yapfa gushika bapfa kumva imodoka y'ibirashitse canke aje n'amaguru canke ariko aravuga hanze bakamwumva gusa canke n'ibirenge vyiyo bavyumva ngene atambuka bagaca biruka ugasanga mwe birutse mu kabati kwinyegezayo abandi bagiye hanze gushika aje kuryama ugasanga ni umuntu w'umuvyeyi arya umutima abana arya umutima mama wabo akamvuga abagabo b'abarundi nibo bakunda kubigira ivyo bintu ugasanga umugabo umugani w'urango ni baruwani umumesha umumekonta atanezererwa umuryango wiwe bamubona bagatinya nigeze kumva gakuru ndakumvise n'umupasi ko arakigisha akagatera inkuru k'umugabo i Burundi yamataha ku mugoroba mu ijoro yarushe yaborewe nka 4:05 amaze gushika muhira gacatonde kabana bose ku murongo agaca babwira ni bamuririmbe yakabavyura bari mwitiro agaca babwira akaririmbo twaririmba turi muri primaire aho hambere kera garimba ngo erega Dawuri umugabo we wambyaye uri umugabo we wambyaye ukandere iyo ndimongera murayizi bamwe yaravuga no mu radio so urumva akababwira badefire bakamuririmbira defu kabakubita nabwo atagenda muryame none wumva uwo mugabo ari umugabo uwo n'umugabo ni iyo si umugabo akwije ubugabo uwo n'umuntu afise ingorane mu mutima afise ibikomere mu mutima rero iyo ufise ibikomere mu mutima nta gitangaje ko worera abana bawe gutyo ntibitangaje ko barya umutima ko bakubita ko barenganya ko baboha ko bakora ibintu bibi kandi rimwe na rimwe wabarenganije injustice ni ikintu umuntu akorerwa kandi atakibazo yakoze umuntu bakamufata bakamukubita bakamurenganya ugasanga bamukoreye bibi so Achino kwa navuga niki nibaza yuko dukwiye gutahura neza yuko icimana igomba nukiza imitima yacu bwa mbere hari abantu mushaje mukuze muri mu myaka 50 56 kumbe na 70 muko murakurikira zinyigisha muzozikurikira aho nzozishira hose muremerewe mu mitima mufise ibikomere mwarenganijwe nabo mwubakanye n'abavyeyi banyu bwa mbere so abavyeyi bashaka kurenganya ugasana umuvyeyi akara twe twakuze dukubitwa ugasanga papa aragukubita umama aragukubita umuhungu aragukubita ugasanga ku ishure baragukubita reka mvuge ikintu kumbure nibaza ko ari ikintu dukwiye gukosora mu gihugu cy'u Burundi sinzi ahandi ntabyo nzi kamvuge mu gihugu cy'u Burundi ahanakuri aho nizo mashuri nibaza yuko turakwiye gukosora barakwiye gukosora ibintu abigisha bakubita abana kuko na injustice irabamo nayo mwigisha gukubita kurenganya aho abigisha bakubita abana bakabakubita nkariko bakubita inka cyangwa inzoka n'inka nikwiye gukubitwa mu bisanzwe bakubita inzoka ariko bariyica ugasanga umwigisha gukubita ikimoko awukubita aguboma ku ntebe je ndibuka umwigisha yankubise mu ishure aramboma gushikaho mva umwuna sinshaka kumwibagira nari umwana muto niga mu 6 arankubita kandi andenganije kuko ibyo vyankubite sije nabikoze so ugasanga ibijya bintu abavyeyi bakabireka umwana agakubitwa muhira umwana agakubitwa ku ishure agakubitwa muri quartier none wumva ubwo ivyo ari biki nagateka kazi na muntu kaba viole twadukwiye gusha iyo system ke gushigwaho aho baraba ukundi bahana abana mugapana kubakubita umwana mu ishure agashikira ku kimogo ugasanga ishure yuzuye ibimoko yuzuye inkoni benshi mwarabaye traumatize ngaho nuko ndiko ndayivuga bamwe mugani uraya nise ko ngo ahagufukamika ku mifuniko ku mabuye urumva ahagushira ahantu mu bihano birengeje urugero twera twize kuri Stella Matutina hari ahantu badufukamika kuzuba ugaja gufukama kuzuba mu kibuga ishure ryose gakubona ukaba imiriye kumva isoni n'agahinda mu mutima ugasanga ishure ryose rakuzi kuri impossible
aje nakuze nzwi ko Ange Michel n'umuntu adashoboka n'umubandi n'umuguruguru umviriza bere dati iki ndakivuze gute aka video mushaka muze mugapartage nibaza ko ari ibintu bikwiye guhinduka mu buryo turera abana bacavuga ngo umwana ngo wakuzwa n'inkoni imwana akuzwa n'inkoni reka ndakubwire bavuga mu kirundi nk'inkoni ishikira igufa n'ishikira ingeso umwana yafise ingeso mbi gukubita ntibihindura umuntu nibaza ko nakubiswe cyane nabwira amagafe menshi nayimaze gufungwa kangahe jewe namaze gufungwa 2 fois namandi magafe polisi cyo kurondera ngira ibiki kubera iki nta muntu ashaka guhindura umutima wanje nta numwe ariko Yesu wenyene yaje umutima arawuhindura so tugiye kwigisha abana bacu urukundo bugwa neza ingeso nziza ku muntu akamenya ngene umwana umuhana utamutraumatije utamukubiza utabaye autoritaire utabaye umupapa w'igikoko ashika mu nzu bakiruka n'abamama bariho bamwe ameze uko onye ahubwo asanga umumama w'igikoko arya n'umutima rero kandi akijijwe reka tureke kuvuga abadakijijwe I'm so sorry kuko turamaze imyaka tuvuga ngo abapagani tugiye kugera ku rugero abakizwa tukosora amakosa yacu tugosora ibintu bibi bitari byo dukora bitari byiza bikorwa n'abapagani nabiri tubwiye ngo nimukitware nk'abapagani niko biri tubwiye so ugasanga umuntu arakijijwe mugabo n'umuntu akankama rya n'umutima ivyo si vyama byicama camwe mico so ugasanga umuntu arenganywa n'abantu bari bakwiye kumuproteja baragwe kumukingira nibaza ko abantu tuko turavugana muri kano kanya sinzi abantu bakurenganije sinzi abantu bagukoreye ibyo bintu kandi ugasanga ni ikintu ugendana mu mutima cyakurya ukabibuka uvuga ati jewe sinzopfa ndababariye ukabarota baje gukorera ya makosa ari umuntu yapfuye ukamurota yagarutse niyo ndakubwiye ko ndamaze kurota umuntu yakunda kunkubita ndi muto kandi namurota gushikaho umunsi umwe nsenga navuga nti mw'izina rya Yesu ico kintu caraheze ncakera ndacirukanye shetani ndanse ngumugarukanira ico kintu nimara umubabare muri jewe mwami Yesu ndagusavye ukureyo cyaraheze hari abantu murota abantu babarenganije ndaza kuvuga ibintu byinshi kumbure mwihangana ndayica kabiri ugasanga wagiye urabeshegwa kenshi kandi ibyo wagirizwa atari byo ugasanga uri umwana mutonya bakora ikintu mu nzu ngo ni nakagikoze ingo ngaho ugacukubitwa ugagirirwa ibiki ugasanga abantu bose ibintu byose byabaye bibi niwe wabikoze ni nakabikoze so aho ndiko mvuga muri enfance ya mu bwana bwawe ugasanga bikora abavyeyi bawe bikora cyane cyane abamuvukana cyangwa abantu bagutunza ahantu ba rero mu miryango y'iwacu c'est bizarre c'est très dommage ingene abantu batunga abana b'imfuvyi abana bo mu miryango aho kubafasha baturubika babakorera ibibi biteye n'isoni ugasanga umwana akora ibikorwa by'inguvu urumva ugasanga umwana ntaryamira aho abandi baryamira ntafungura amasaha abandi bafungurira ko defa akamwiminya akamwima ibyo yambara urumva ugasanga baramurenganya umva ibintu byose bibaye niwe ni umwana akavuka agakura muri ubwo buzima urumva yakura ka umuntu ateye imbere baratamara kumurondera basanga atagukurondera kwandika guhamagara abantu rero bamwe bataratara umutima w'ubuntu n'urukundo rw'Imana bagaca bihora wasanga bariho si Imana duhamagara Imana duhamagara kwihora Imana duhamagara kubabarira nzobivuga ko mu nyigisho gukurutira izi nyigisho ingena dukiye kugira intambuko zo gukira mu bikomere rero ikintu cyo kubeshegwa cyane sinzi abantu bakubesheye ibyo ntibiba kandi uri umwana mutonya biba uri umuntu unakuze hari abantu bakubesheye kumbure ku kazi canke bakubesheye mu bintu bitandukanye ngo warakoze ibintu biteye n'isoni bimwe ugasanga barakwambitse iceyi bagize ikintu bita la médisance mu gifaransa umuntu akakubeshera kandi wari umuntu usanga n'umuntu muzinanye w'umugenzi wizeye wizigiye mwari mufitaniye ubucuti canke n'umuntu mwubakanye canke mwari mwubakanye waragize divorce ugasanga harimo ikintu cyo kubeshera ku buryo habamo akarenganyo karengeje urugero ugasanga birakukomerekeje birakubabaje mu mutima ikindi ca gatatu ni umuntu afise ububasha akurenganirije akagutwara ibyawe nk'itongo amafaranga canke akagufungisha cyangwa kugwa mu kazi so yakurenganije n'umuntu agusumvye inguvu ibyo birakunda gushika se ibintu bya politike aho tukunda kubona abantu batandukanye usanga ba muri ubwo buzima ugasanga umuntu arafasha uwundi muntu aramurenganije ibi ndiko ndavuga si ibintu bikora gusa abapagani turabona abapagani turabona abantu biyita ngo n'abakristo
atarabigishwa ba Kristo, kuko kuba umukristo ni kimwe. Bashaka kuvuga iyasengesho bavuga ngo mwami Yesu ngo mutima wanje, bashaka kwivuga, ariko abandanye bamwe bwa buzima bw'igipagani yutarezwe neza ngo bugishwe neza ngo habwe umuco w'ijambo ry'Imana ryubakiye kuri Kristo, ngo mindset ya mentete yawe iyumvire nk'iya Kristo. Aho rero urashaka gukora amakosa n'abandi bantu bose bakora. Ugasanga rero abantu benshi dufise kategori y'abo bantu bakora ivyo bintu kubera bafise power, bafise ubushobozi, bafise autorité, bashaka kuganza, bashobora gukora ibintu. Ugasanga umuntu arafasha abantu, arabakora ibintu byose ashaka. Shaka ko umuntu ari connecté n'abandi bantu bakomeye, bashaka kuba bafise ububasha bwo gukorera ibintu by'igafe bimwe biteye isoni, cyangwa bagutwara ibintu byawe na navuze nk'ibintu byo miryango, ibintu by'amatongo, amazu, ubutunzi bw'imiryango, ibintu nk'ibyo ugasanga barabigutwaye, ugasanga ni ibintu biremereye umutima wawe. Bene data, reka ndababwire, abantu benshi barakizwa ariko ntibibuza ko bagendana imibabaro mu mutima. Ibi ndabikubwira nk'umuntu maze imyaka 14 mu bikorwa by'Imana, kuva muri 2004 ndi umurongozi ndongoye abandi bantu. Ibi ndavuga nk'umuntu maze kugira counseling abantu batandukanye, abo tubonana nabo tuvugana ku matelefone, n'abantu usanga benshi bahuye n'ibikomere nk'ibyo by'akarenganyo, ugasanga ni ibintu biremereye ubuzima bwiwe, biremereye umutima wiwe, kandi ari umuntu asenga, ari umuntu avuga mu ndimi, ari umuntu yigisha ijambo ry'Imana, ari umuntu aririmba. Bene data, kubera duhagarara tukabigisha tukabahagarara imbere ntibisigura yuko tudashobora kuba natwe tugifise ahantu dukeneye Yesu, dukeneye mpemu w'Imana ngo aduhindure. Ikinshi abantu bihendera ko rero basanga basigaye bafata abantu nk'igwamana. Umuntu wese acambaye no mubiri arakeneye Yesu, arakeneye Imana, arakeneye mpemu yera, arakeneye ico Imana ishobora kumufasha mu buryo bumwe canke ubundi. Atari uko wobura Imana ntiwobura umuntu yambaye umubiri nka twebwe. Rero ico ni kintu gikomeye cyane ko ndavuga ko abantu usanga barakurenganije ukora gusumba ubushobozi, gusumba power, bagutwara ibintu, ugasanga imiryango ntikivugana, abantu ntibavugana, nta no kwaramutsa. Hari n'abakubwira ati nzorinda mpfa no kumva yanje ntazozi, no kuri entertainment yanje ntazozi. Kubera iki? Kubera umubabaro bitera igikomere mu mutima wawe. Ibi ndiko ndavuga rero nabivuze, si ibintu bishikira abakizwa gusa cyangwa abapagani gusa, bishikira abantu bose. Rero nimba warakiriye Yesu umwami n'umukiza, icyo kwipfuriza niki? Nuko uko kurenganywa wibuke yuko Imana ari irenganura umuntu. Nta muntu ashaka kugufasha n'umwe, Imana yonyene, Yesu wenyene ari capable yo gukiza. Ubwa mbere agukuramo ikibazo c'urupfu kiri mutima wawe, aguha ubuzima bushasha bwo muri Kristo Yesu. Ahejeje rero akatangura gukora igikorwa cyo gukiza ame yawe, umushaha wawe, kuko ibikomere biba muri ame yawe, mu mpemu yawe nta kintu na kimwe kibi kiri. Mwibuka yuko umuntu agizwe na esprit, ame et corps, impemu, umushaha no mubiri. Izo nizo dimensions zitatu zigize umuntu. Muri esprit yawe haragororotse, harera, hari Imana, hari ubuzima bwa Kristo butagira defo nimwe. Nibwo buzima wakiriye, nibwo bita mugira ikizowe, ubuzima bw'Imana. Ubwo buzima bw'Imana rero buje buza kwirukana ibikorwa by'umwiza bikiri mu mushaha wawe, kuko gukomereka ni igikorwa c'abamugwaniza, ntikiva ku Mana. Imana nta muntu ikomeretsa, nta n'umugambi ifitiye ubwo gukomeretsa, ahubwo ni Imana n'umukiza. Nimba ije gukiza rero yifuza kuguha ubuzima bwiza buryoshe bwo muri esprit, ame no hanze, kuko waruzi yuko ibikomere bimwe bitera ingwara. Hari abantu batandukanye bagira ibikomere bitandukanye kubera ama blessure, ibikomere kanaka. Kumbe ndabona umuntu w'umuganga mu Dr. Nathalie Nyamoya ku murongo ashaka kumvuguruza. Hari abantu bagwara ingwara kanaka, ama cancer n'ibindi kubera ibikomere bafise mu mitima. Hari abantu bagira ibikomere ugasanga amadayimoni yinjiyemwo, yababoshe kubera bagiza amertume nyinshi, ishinzigo y'umurengera n'umubabaro bivanze, umuntu gushika bimwe mu mbizi muboha. Ibi byo n'ama experience maze kugira, aho usanga uri kurigisha mu makurungura gusengera abantu, ugasanga umuntu yaraboshwe no gutababarira, inkombi zikamuvamo. Ibi ndabivuga nk'ama experience maze kugira, aho nabandi konagisha nk'ibikorane. Rero mwene data niko ndakubwira iki kintu. Hari wanditse ngo stress, anxiety canke anxiety mu Gifaransa. Muri Amerika baravyita n'amazina, ku batazi aho ndi muri Amerika. Muri Amerika baravyita amazina, ugasanga bafise n'imiti n'ibiki. Pourtant ibikomere no kuremegwa, no kwihebura, ni akabonge, niyo stress ako aravuga, aho umuntu atumutwe, ugasanga yaramaze nk'umusaza akaja kwa psychologue,
abapsikologe ni beza ariko hari umupsikologe w'abapsikologe witwa Yesu Kristo. Haleluya. Umuganga w'abaganga, abaganga barafise aho bahera n'aho bagarukiriza. Umuganga ashaka no guha bad news kugira upfe, hagacaza umwami witwa Yesu, umuganga mukuru w'abaganga yari yabaye ubwo bwenge, agacaga ati yego bavuze ko bidakunda kugira upfe, ariko je ndaguhaye iyindi opportunity yo kubaho, ndaguhaye undi mugisha wo kubona ubuzima, agagukiza ahaguha ubuzima bushasha. Abaganga bari limite, ariko Yesu nta limitations nimwe afise. Kandi nabo baganga bavura ibyo mu mutwe n'ibindi bitandukanye barafise abagarukiriza. Hari n'abaguprofita bakakwamiza ku nzira wamuza kubaraba kugira ubareho amahera. Niyo systeme ngaha muri Amerika tubayemo, capitalism n'ivyo ikora, wama mu nzira ukabarondera ngo ni disease management ko bayita. Wumva si guérison, si healing. Barakumafasha kumanaging iyo ngwara yawe, ntukira ntupfa, wa muri kwa wundi uri ngaha uri ku miti binini bitagira uko bingana n'inshinge n'amaterapi atandukanye bidahera. Ariko Kristo Yesu iyaje mu mutima wawe atangura iyo processus yo gutangura gukiza. Ibintu ko ndababwira rero si ibintu mvuga ngo nuko navyumvise cyane bise mu bitabo, ni ubuzima bwanje. Bamwe muko marakurikira menshi turazinanye, hamwe tuzinanye nabo tutazinanye, ariko ndagufitiye inkuru nziza mwene data. Umwami Yesu ashaka kubanza gukiza kugira ngo ushobore no kubabarira abantu bakurenganije. Nivyo Imana ikwipfuriza, nivyo Imana ikwipfuriza, akuwa gukiza, akubohora, kuruhure, widegembye, ubaho ubuzima bwiza. Mbega bisigara yuko abantu bagukoreye ivyo bintu bakurenganije muteza kuba bageze inshuti. Eka se panese mako muteza kuba too close mu mwe proche cyane. Oya, hari gihe isaba yuko ubabarira ukabananya ubuzima bwawe, kubera hari umuntu umubabariye ukamuha opportunity zo kubananya mu buzima bwawe, ahubwo abananya gukomeza davantage kuko kumbona nabo bari bafise indi power behind ibyo yakora. Rero ico ni kintu kindi ca gatatu nako ndavuga co abantu bakurenganya akora gusumbya power, nk'abantu bari mu bushobozi, mu butegetsi, mu gisoda, mu gipolisi n'andi hatandukanye, kwera bafise abantu bashaka gukorera ikintu kibi. Ikindi ni ikintu cyo kufatwa ca torture canke sinzi ko ari kubabarizwa igufa mu Kirundi, cyangwa kubagugwa. Bashaka ugasanga umuntu yarakwiciye umuntu canke abantu batandukanye. Ibi rero birakora mu gihugu cacu, aho usanga ari abantu dutandukanye twiciwe abantu mu bihe bitandukanye. Bene data, nasanze ndakunda kubivuga muri ama video nayivuze ko cyane jewe simfise imyaka myinshi mu myaka mfise, ariko sinamike, ariko ndi umuntu nakuze mu magumi ya 93 94 5 6 7 gushika 2000 kombye nari mu adolescent muri 94 5 ntangoye guca ubwenge, nabonye ibintu bitandukanye. Ariko kandi ico narabonye yuko nkuko nabivuze mu ntango, igihugu cacu nikigwaye ikindi kigwaye ingwara yo mu mitima. Ico ni number 1. Wocumaze ingwara yo mu mutima, bwa mbere turakeneye Yesu atavanze. Iyo ni number 1. Ico ni kintu gikomeye cyane cyuko dukeneye gutahura yuko igihugu cacu kigwaye ingwara yo mu mitima. Ikibazo c'amoko c'abahutu n'abatuzi n'abatwa, abatwa tubaharura ubwami mu gusaba Barundi n'abarundi bene wacu, bo barenganijwe birengeje urugero, barakorewe injustice irengeje urugero. Ni ikibazo kihari, ni ikibazo cyo mu mitima, cyo ko bamwe bumva ngo basumba abandi bakumva ngo abandi barabasumba, abandi bakumva ngo twararenganijwe, baraducinyije imyaka myinshi. Ibyo byose, ibyo byo gucinyiza no gucinyizwa ni ibyaha, ni ibintu dukwiye kwihana. Nibaza ko mu kintu je namandiko ndavuga, ndaganira n'abantu batandukanye ubwoko butandukanye aho mbaye nga muri Amerika. Turi abantu batandukanye ubwoko butandukanye, ko turahura menshi nko mu by'akazi n'ibindi cyangwa mu masengero, tukaganiriza tukabwizanya ukuri. Nasanze ikintu gikeneye nuko bamwe bemera ati twarakoze amakosa, abandi twarakoze amakosa, twihane. Niyo reconciliation gusaba n'ikigongo kivuye mu mutima, apane ce kufukafuka, cyo kivuye mu mutima. Ikindi ca kabiri ni kwizera. Icamba aho cakikwe kwicambere kwizera Yesu apana by'ubujyajya, ko umuntu yizera Yesu akabanenya afise akantu k'inzigo n'inzikira ko kwanka abantu kanaka. Reka ndababwire ikintu kimwe, mumbabarire mvuga iki kintu kuko safe parti igaragaza ibikomere mu mitima y'abarundi. Nkine mu Burundi narigisha kuri radio Vyizigiro, radio Vyizigiro amwe ntimuyizi kumbura abatara Barundi. Narigisha kuri radio Vyizigiro, hanyuma nkatanga telefone yanje abantu bakampamagara bakambaza ibibazo, urumva abakeneye gusengerwa tugahora tugashaka bakazanda abaho nakorera tuka counseling tugasenga. Mugabo umunsi umwe hari umuntu yihenze anterefonye byaranyeretse ikibazo kiri mu bantu, ngera abantu babona abandi munkurikira ahantu
arantelefona nditaba aro bite sawa aca ambaza ngumwe ndakubwira sha yako aravuga uwundi muntu ngumwe ndakubwira sha nyamaye nakanya kuvuga ngumwe ndakubwira sha ngo jewe ndakubwire ngo wa mugabo ngo amara yanje 50 ngo jewe ngo nahazoheza imyaka 50 ngo wibuke neza ngo jewe meze nk'umututsi ngo jewe meze nk'umututsi ngo simpeba nazi imyaka 50 ngo nzogaruka kandi ngo nzobizura ngo amara yanje uyamaye ndavuga ndatangara kwanza ngo mugahundu ngambwira sha mugabo wowe wihenze ibintu kuravuga sinibaza ko ari jewe ngo nawe urinde ndamubwira nitwa naka ngo murambabarira murantunga ngo niyenze acarakupa nsigara mu kibazo none nimba uyu muntu ari umuntu akijijwe yiyumvira gucyonye wumva tudafise ikibazo wumva uwo muntu adoshaka gukora amagafa abantu none mwibaza ko abantu bica abandi benshi atari abantu bazi ibya Yesu mu Burundi tuvuga ngo abantu benshi bakijijwe et pourtant c'est pas du tout vrai jewe sinibaza ko abarundi bumvise ubutumwa bwiza bw'ukuri abarumvise ibisa n'ubutumwa bwiza ariko ntibumvise ubutumwa bwiza busa bw'ukuri mu Rwanda muri Kongo ni bande benshi bagiye barakora ivyo bintu dukurenganya abantu kwica abandi benshi baba abantu bakorera Imana bavuga butumwa abantu barongoye amashengero abapatiri n'abandi so urumva ibibazo biri mu mitima munkurikiye neza sindiko mvuga politike kuko sinshaka kuvuga ijambo ry'Imana natushirero social ubuzima bwacu bwa misi yose rero ko umuntu ashobora kuba akijijwe ntibisigura yuko adashobora kukugirira gafa umuntu yanditse ngo muri iyi minsi nakomerekejwe cyane n'inshuti kandi twese dukijijwe umuntu akijijwe ashaka gukorera igafe kandi gafe ebana yumutse umugane w'abarundi umuntu akijijwe ashaka kukubabaza ashaka gukomeretsa ashaka gukora ikintu kibi cyaco cyose umuntu atarongorwa na mpemu yera arongorwa na kameremere nama ndiko ndayivuga igutrese sentence mwarongora ubuzima bwawe uri capable gukora ikintu cyose kibi abantu batizera Imana bakora niyo ngorane dufise rero kamvuga ikintu Imana ico yipfuza niki yipfuza ko tuba ubuzima bwiza ariko ubwo buzima bwiza kenshi turahari ibibazo bibangamira nako ndavuga ikomeye cyo komeretswa rero hariho kwicirwa umuntu abantu ugasanga abantu baragutotiye barakomerekeje mu mubiri ibyo gusina bita sinzi na mukindi babyita ngariza ko ari kubabarizwa igufa aho bagukubita bakorera ibintu bibabaje kandi ugasanga abantu urabazi bamwe mugasubira mugahura barakurekuye ukabamuze mu kuba bara mu mutima wawe ukaremegwa urumva ivyo ni ibintu kenshi abantu benshi byabaye ko si mu bihugu byacu abantu bagufashe ku nguvu babaye violé uri umukobwa cyangwa umugore kuko ibintu nk'ivyo bibabaje ni ibintu bishika ukarenganya ko umuntu agusumvye inguvu uri muri position de faiblesse rero ico nivyo ni bitandukanye bishobora gutuma haba ibintu abantu bakurenganya ushaka kumbure nawe hari ibindi bintu byakubaye ko by'umuntu yakurenganije sinzi ibyo ari byose no bivuga byose ngo ndabiheze ariko ibintu bituma abantu baturenganya ni byinshi cyane rero ivyo birashaka kuba warakomeretse mu mutima wawe ukaba umeze nabi ukaba wiyanka ukababara kanka no kunasenga waruzi ko n'abantu babona ko Imana yabarenganije reka mvuga Imana hari abantu bazi ko Imana yabarenganije bibaza igituma bavukiye mu miryango bavukiyemo abandi bibaza igituma bavutse uko bavutse kubera iki jewe Mana why me ugasanga uko urabaza kwa imyaka yose ico ni kibazo nahora mbaza Imana ko sinakoranye n'abavyeyi banje bose sinakoranye nabo bose umwe avuga ati mba mu nzu na papa na mama ubwo buzima mfite imyaka 38 ntabwo ndigera mbamo kasi ngize kubibamo ariko sinyo mu escape waje agenda byibuka nkumva ko ari ikintu nabuze mugabo ndavuga ça fait partie y'ubuzima niko Imana yabiteguye kandi ndashimira na ko Imana ibikoresha kugira mfasha abandi no munsi ariko haragaze igihe nibaza ikibazo kubera iki jewe kabone imwe Imana yarandenganije defuka yidogera sinzi ibintu byakubaye ko mwene data Imana yakurenganije hariho ama consequences y'ama decision abantu bamwe bafashe agaba ku buzima bwacu tari twebwe twabikoze ivyo birashika kandi basanga n'abantu bashavuriye gashavurira n'Imana hari abantu kuvuga ati Imana jewe sinzopfa ndanayisenze sinzopfa ndanayishimiye ahubwo sindanayizera bamwe bagaherukira kuba abantu bapinga Imana ngo ntibaho kubera ingorane zababaye ko zitandukanye bagatisha vu ku Mana n'abakristo benshi bameze uko abo n'abantu benshi bamwe bakibaza ko Imana yabatwaye abavyeyi babo kwereka papa yapfuye kwereka mama yapfuye urumva umuntu ugasanga arafitisha Imana kwereka ije Imana itama umugabo
itama umugore ivyo mwavyita ibintu biri banal ntaco bivuze ariko hari abantu benshi biyumvira uko bakijijwe bashavuriye Imana ngo ntibaha abagabo ngo ntibaha abagore urumva ngo ntibaha ubuzi ntibaha amafaranga menshi ntibaha ibintu na biriya bafise ibintu bakeneye mu Mana mene data waruzi ko dakenera Imana kubera ibintu iduha aho kubera iduha ubuzima bwayo ikintu ca mbere kiryoshe niyo relation ufitanira n'Imana ico nico kintu ca mbere kuko ibisigaye vyose biragukurikira hariyo abantu benshi bizera Imana badafise umurenge ariko bashima Imana rero kusha gushikana ushavurira Imana iravyumva kandi ni vyiza wanashaka Imana yanashaka nuko mu mubabaro wawe ubusokorora hari abantu mutabisokora muga mubifise mu mutima ariko Imana yashaka kubivuga Imana kandi ntikikwanga igume gukunda ko n'umuvyeyi mwiza n'umuvyeyi atahura agukunda akwitwararitse aguma guhimhemu ziyo kwa gustazirua ntuzigura aguha ubuzima ukabaho ibintu bya misi yose ukabironka ro minimum ukayironka nawe tubufise byinshi urumva ni Imana igukunda n'umuvyeyi agukunda kandi arashaka kugenda imbere yiwe ukamumena ukamena umutima wawe imbere yiwe Imana ntibitera isoni ntibinayibabaza ko nayishavurira mwene data birakenewe kure amaemoso yawe ukayishavurira ukayibwira uti Imana ibi nibirambabaje hama inayikuganiriza uguti mwana sinakubabaje ndagukunda ndakwitwararitse ndagufitiye imigambi myiza ivyo bitwa ngo ni bibi biriko birakubako rero nshaka kubihindura ibyiza ntimwibagire inkuru ya Joseph nta muntu muri Bibiliya yarenganijwe nka Joseph uyu munsi nako ndamedita ku buzima bwiwe ndiko ndiyumvira ku zino nyigisho ndamedita ku buzima bwiwe wamengo ni filime ndiko ndaraba ngene yarenganijwe arenganywa n'abavukana baramufata baramudandaza urumva baramufata bwa mbere amuta mu kinogo ako nakarenganyo ka mbere icaka bariyumvira ati no reka turabe tumudandaze basi ntazopfa zopfuma afira mu mahanga baramudandaza ageze muri Egypt muka Potifa ko yango ari umungu mwiza wakaranga kandi aza n'umugisha ahantu ari hose kubera muganza shimana ari kumwe nawe amubona ko ari umungu mwiza ashaka ngo basambane ahejeje kumwankira yirutse acakoma induru kugira ko yari kwaramarara akoma induru ngo yamufashe ku ngufu igitenge cyo gita hasi umuhungu barayitanye nta no kumwumviriza abajanye mu gasho batayeyo iyo nenje sise yindi ni gikomere cyo kurenganya ko bamubesheye ageze mu gasho aba umushefu afasha abandi atanga kubereka Imana itanga kumukoresha abo yafashije aravuga ati muze mu nyuma gene nibabarekura uwo mutima wo mugabo yigereye hanze ashiribagira Joseph iyo niki nenje sise yindi urumva muga mu nyuma Imana yamukura mu buntu bwayo no gufungwa kwereka Imana yabiretse kwanza ibintu akabicamo Imana hari ibintu mwe mwireka bibabaje kugira ibikoresho mu buzima bwacu so hanyuma mu nyuma Imana iramuteza imbere atera imbere premier ministre umuntu akomeye mu gihugu cyose ariko bene bamaze kuza ntiyaciye babwira ngo urabona mwe mwarankoreye ibi ngo mwe mwarangira ibi n'ibi si ibyo yavuze muri ugiye muri Genèse 50 murongo wa 200 itangwa 50 200 agira ngo bari bagize ubwoba amaze kubibwira bazi ngo gira abihora avuga ati no nimwibazo nganda bakorera ibibi je nta kimwe nshobora kubakorera kuko mwebwe mwiyumviye kunkorera inabi ariko Imana yabihinduye mwibyiza haleluya iyo je ndayita vision 50-20 niko ndayita umviriza mwebwe mwiyumviye kunkorera inabi ariko Imana byose yabihinduyemwo ibyiza yari umuntu afise yakomerekejwe yarenganijwe yakora uburyo bwo yatawe yabaye rejete yabaye abandone yabaye imiliye ibintu byose bibi byaha bikomereshwa bitanu byose byamubayeko ariko Joseph ntiyigeze yidogera Imana ntiyigeze ashavurira Imana nabo bavuka ntiyabidogeye ntiyabanse yaravuze ati ibibi mwatatse kunkorera Imana yarakindukiye yabekorera ibihindura mu byiza naza ko umunsi wanze kugisha kuri Joseph ngaha nakunda hishurwa amabanga ndavuga nti Imana ndagushima kuko ari gihe ubuzima bwacu umeze nk'ubwa Joseph bamwe yamaniko mubayeho rero sinzi abantu bakurenganije mwene data hari ibintu bitandukanye bishikira mu buzima bwacu ugasanga umuntu aremerewe ante tansa nuko ararangiza inyigisho ko shaka kwigira ndende cyane tuzobana inyigisho c'icenda kuvyerekeye ingene abantu bafise ibikomere cyo kurenganywa ngena bifata ngena bameze mbega bamera gute consequence nizihe hama tuzoza kurangiriza ku nyigisho y'icumi tuvuga kuvyerekeye ingene wokira ibikomere ibyo ari byo byose wowe warahuye nabyo
ni si intambuko nyinshi, si ibintu bigoye, solution ni imwe, Jesus Christ, Yesu Kristo. Mwene data, sinzi rero ikintu wahuye naco, sinzi umuntu yagukomerekeje, sinzi umuntu yakurenganije, ufitiye ishavu, ufitiye inzigo, ufitiye urwanko, widogera, uvuga nabi, wanka, udashaka no kumuvugisha, wabrotse kuri telefone, kuri WhatsApp no kuri telefone yawe, canke kuri Facebook wamubrotse. Ibi ndababwira n'ibintu nabayemo. Hari abantu usanga ugenda urabroka hirya no hino, Facebook, Instagram, urumva mu rubanza rwawe ugira urubanza ngo ntumutumire ngo ugire umukomesha. Waruzi yuko umuntu ushaka gukomesha ahubwo uri kurikomesha. Gukomesha ngira muravyumva, kuvuga ati ndamwereke, niba uri kurigirira nabi, niba uri kuribabaza. N'ibindi ndabikubwira ni processes nabayemo imyaka myinshi. Nafashe decision yo kutazogera ndabika inzigo mu mutima wanje. Mbega hari igihe binshikira, birashika umuntu agukorera igafe ukavuga uti none my God, ugasanga akantu k'umuntu nyene, umuntu rega turi nico tuba dukeneye ubuntu bw'Imana, ugasanga umuntu biramugora kurekura. Ariko mwe Imana yakubwira ati uko biri kose naho udadaze, naho ukomeza umutima Ange Michel, ngaha uri wrong. Imana ikakurungikira abantu bakubwira, bamwe n'abantu twubakanye, abandi n'abagenzi bacu, abandi n'abo dusengera hamwe. Urumva aho ugati uri wrong, aho urakora ibintu bitari byo, ijambo ry'Imana ivyuka dadaza, ariko umutima uzi yuko hari ikintu kitagenda neza. Buke Imana ikagushoboza ukarekura. Kuko iyo urekuye ni uba wikijije. Benshi marondera ama deliverance, barondera abantu babasengera ngo babasengere n'ibiki, ariko ikintu ukeneye no kurekura abantu babakomerekeje. Rero sinzi ahantu ugwaye, sinzi icagukomerekeje, sinzi kumbura uburyo wakomerekeje mu kurenganya, cyangwa n'umuntu yagutumye uva mu kazi, cyangwa umuntu mukorana n'uno munsi akuma kurenganya. Ibyo ni ibintu tubamo no mu buzima bwacu bwa misi yose. Aho ugasanga hari umuntu agutwara mu manager wawe, cyangwa umudirecteur wawe, cyangwa umukorego wawe mugari hejuru yawe gato akurenganya, kubera kumbura uri mushasha mu kazi cyangwa atajambo ufise. Ugasanga umuntu akurenganya, ugira iki? Ko arazi ko atawuja kwitwara. Ibi turabona ngaha muri no bihugu byo muri Buraya, Amerika n'ahandi. Situ ku bantu bashasha baba immigrant, twebwe tuba twaje tuva mu bindi bihugu, kwa ntubuvuga ururimi rwabo nkabo. Deja nawe uvuga icongereza tukivuga na accent. Uko biri kose kiretse bajenga uri mutonya, bajya abana baza bakiri bato barafata accent ngaho afasima. Aba twebwe tuje turi ba mikovongo, n'imvi n'ubuhanza, abandi turabatama n'abatamakazi. Dukuze hari imyaka umaze kuyishikamo ururimi udashaka kuruvuga neza nk'umuntu yaruvukiyemo. Iyo gasanga uvuga Ikirundi, Ikinyarwanda, Igiswahili, Igifaransa, urumva bandi Uganda, bandi biki, ugacuza mu Icongereza, bamwe bavuga Icongereza, abandi mu bivuga Ifaransa, ugasanga ura struggling. Washika aha abantu bangaho ugasanga muri no guturimwo sinzi aho uherereye, cyangwa mu Bushinwa canke ahandi, ugasanga barafise akantu ko kurenganya, gucinyiza, gushira hasi. Kandi barazi yuko ntuzi amategeko, ntuzi no kuvuga, bamwe musanga nta n'Icongereza bazi na gice cy'Ifaransa. Akarenganya kumurengera kenshi ukakabona. None ugira iki? Icambere bitwara imbere y'Imana. It's a challenge. Nibaza ko nzobivuga ko mu nyigisho y'icumi ndabahaye kaze abwo kuyikurikirana. Inyigisho y'icumi ntizi gutanga uzikurikirane, izindi muzusanga kuri YouTube. Rero mwene data, numva norangiriza ngaha, ndangiza nshima Imana ko aya majambo niko ndavuga n'amajambo bava mu mutima, sa majambo bava mu mutwe, sa majambo nasomye mu gitabo, n'ibintu byo mu buzima nabayemo byinshi, ibyo bikomere bitanu byose nta kimwe ntarahura naco, ariko ari bisumba ibindi umuntu aba yarabayemo. Rero Imana ibakize, Imana igushoboze gukira, ugende ugire introspection, wirabe uvuga uti none ibyo yavuze aho ari byambayemo, nese niba nabaye nagiriwe injustice kubw'ino munsi gipeza ku buzima bwanjye, ndi umuntu nkuze, n'umuntu yapfuye, mbega yakurenganije ku buryo naho yapfuye wanse kumubabarira. Ibyo byose bibabaza wewe, wibuka yuko Imana ishaka kugukiza. Rero nagira ndangize nshimira abantu mwese mwari ku murongo, ndabaye kaze mu nyigisho yindi kurikira, nibaza ko tuzoyigira ejo ku munsi w'ejo Imana dushoboje. Nagira rero ndangize nshimira abantu batandukanye bari ku murongo. Hariho abo mbona bamwe batavuga n'Ikirundi, hariho witwa Mesret Paulson, nibaza ko she's from Tucson, Arizona. She's my neighbor. So I'm sorry if I wasn't able to reach out to you because you speak English and I'm speaking Kirundi. Maybe, hopefully, as I always say, we will be using English in the coming future. John Yonel Kabuyenge, Dido, Dido,
yavuze ati thanks Ange, hariho Carlene, hariho Viviane, Solange, Ligue Monarchique du Burundi. Uyu muntu sinzi ko ari umuntu mugari Ligue n'ishirahamwe mugabo nimba ari umuntu arirongoye, uyu muntu nta nayo masiba muri video z'inyigisho niza ko ziko ziramufasha kuko nabo nyene abo muri Ligue Monarchique du Burundi nabo nyene hari igihe babona yuko barenganijwe mu buryo butandukanye mu byabaye muri kahise ku Burundi, niza ko nabo nyene zibafasha izinyigisho no kubabarira no kurekurira abarundi twese biraturaba ibintu byo kubabarira. Hariho Hervé Gahungere, Aimable Izere Pastor, Solange yavuze ati nukuri Majambere Jean Baptiste, nizera ko nabo meze neza Majambere. Pascal Joy Migisha Pastor nabo nyene nizera ko meze neza, yavuze ngo bless you Dr. Ange Michel, munyita Dr. Mbwa murakoze, yavuze ko ari mu Dr. w'ijambo ry'Imana. Solange yavuze ati amen. Karine Kururu nawe we ndakuramukije nizera ko meze neza. My brother Bertie Brits from South Africa. He's also a pastor and a teacher of the gospel of grace, and I hope that you're doing great, my bro. May God bless you. May he use you to reach out to the world with the good news of Jesus Christ. I was talking about how we suffer from injustice, and we sometimes suffer because we have emotional wounds which we have to bring to Jesus to heal us, and his word is the light that can shine into our hearts and heal us. And I hope that maybe, as I was saying, we will be sharing in English in the coming months. For now, I'm still reaching out to my people in my language. Yavuze Solange yakomanse cyane yakutuba byeke gufukamikwa abigisha dukubita barenganya abana. Saturo Waraps webare nyosebo sanyuse nyoko kuraba. He's from Uganda, he's a friend of mine. Hariho Faith from Maine. Chris Mays from Kenya. Solange yakomanse ko cyane. Teta Wineza Ange Pascal Ndikumana from Burundi. Mwarana Hozar from Tucson, she's my wife by the way. Umugore wa mufasha wanje. Ingrid Christian from Tucson, Arizona. Eric Rofitana from Holland, pastor. Nathalie Nyamoya from Canada. Muri Canada na nyene turagura mukije. Solange yanditse ko gose. Nkurikiye Emmanuel w'i Burundi. Teta Wineza na nyene yanditse ko ati muri iyi minsi nakomerekejwe cyane n'inshuti kandi twese dukirijwe. Nagira mvuge kuri iki kintu nagicishije ariko nagira mvuge ikintu Teta, nibaza ko abantu bazogukomeretsa ntibabura, bazukama bahari abari bo bose, yaba pastor wawe ashaka gukomeretsa, ashaka gukora ikintu kitakunezera, umuntu wese ariko ababiri gukomeretsa. Abo mukorana ku kazi turamaze benshi, bamwe turamaze gukorera ahantu hatandukanye, usanga ari abantu bavugana nabi, babwirana nabi, bakomeretsanya, banduzanya mu mashengero ho birashika cyane. Rero ejo no gusaba nshuti yanje, nimba ari umuntu yakubabaje kumerekeje, uragenda mu biganire nimba bishoboka. Ntumubikisha mu mutima cyangwa uje kubibwira abandi usanga ukora muvuga hirya no hino, ana nk'ubu wabyanditse ahubwo ashaka usanga atanabizi, uzogenda umwegere. Ariko nabiri tubwira uwo mwene data ntiyagucumugura ko ugende umwegere umubwire. Kenshi turabitinya, ariko ni byiza ko umuntu yakubabaje umuhamagara ukamubwira muga mu rukundo utamwagiriza, hanyuma umuntu abanza ubisengere hamugende muvugana. Ibindi yibwiye wewe nebya n'abandi mwese. Iyo umuntu yakwabaje ni byiza kumuganiriza ukamubwira ko musaba igahera, muga mu rukundo n'ubugwaneza no guca bugufi, utarakora mutunga intoki, kuko uyu muntu mwagirije kenshi cyayi defenda kandi bica biba nabi gusumba. Rero uyo muntu ko akijijwe ntibisigura ngo abakizwe ndokora amagafe. Nyama ndiko ndayivuga je kumbe ndavyatura nkabivuga, muga abakizo turakora amagafe, turashaka gukora igafe imwe nyene yumutse. Rero iyo umuntu atagende muri mwe muyara capable gukora ikintu kibi cyacu cyose. Rero Imana igushoboze kumubabarira no kumukunda. Hariho Floris Gasogo wo mu Bubiligi, nizera ko nawe umeze neza. Jolie Gichoncho from the UK, I hope that you fine. Très joyeuse Kamagaju, I don't know where you are right now. Ngana heruka umenga uri muri UK na wewe. Niko bahoze Blaise, naza kari Burundi. Nadine Keza, sinza hari. Manal Tafish, Manal Tafish is my colleague, she's a friend of mine. Mugenzi wanje nawe ndakuramukije. Francine Ntaryera i Burundi ni n'inshuti. Clarette Munana
nibaza ko ari pastor from Burundi. Dani Ninganza nibaza ko ari Kenya aho ndaguheruka. Nyoni Kabahizi sinzi igihugu urimwo. François Mitterrand ndayishimiye sinzi aho uri. Na Solange ari muri Arizona. Aringo Mirakiza sinzi ahari, na Alex from Tucson, Arizona. I hope you guys are doing fine. Rero Imana ibagire neza, mugire umunsi mwiza, mugire ijoro ryiza bamwe neza ko izinyigisho ziko zirabafasha. Nibaza ko ijambo ry'Imana dusaba kuvuga ibintu byose, ico bitwa the whole counsel of God, kuvuga ubutumwa bwiza bwose bushitse. Kimwe muri ivyo nuko abantu dukira mu mitima, tukababarira abantu batubabaje badukomerekeje. Nzobivuga ko niko ndarangiza inyigisho. Umunsi mwiza muherereye bamwe muri mu gatondo, abandi ngaha turi mwijoro twanateramye, nga twaduteramye ku kintu ciza kidufasha. Mumufasha gutanga ino nyigisho, muyipartage, muyirungikire inshuti zanyu, abantu batandukanye, kugira ngo abantu bashobore gufashwa nabo bakire. Ubuntu bw'Imana bugwizwe mu mitima yanyu. Mwibuke ko mukunzwe kandi mukunditse. Bye.